mu gifaransa bavyita service public. Ntimuri abafonctionnaire, ntimuri abakozi ba leta, muri abasuku b'igihugu. Abakorera leta abantu bazi ko bahembwa ifaranga riva mu kigega ca leta bose bamenye ko ari abasuku b'igihugu s'abanyakazi. Niba ushaka kuba umunyakazi genda ukorere ishirahamwe ry'abikorera ivyabo. Mugabo uzi yuko ukorera igisata c'igihugu umenye ko uri umusuku w'abenegihugu. Aha rero ntimuharose ngo ni gisharizo. Abenegihugu aha ni wabo, barahafite uburenganzira bwo kuhinjira, kandi umwanya ukamwima ijambo arafise uburenganzira nawe bwo kukwitwarira kandi ugahanwa. None rero ndababwire, Buramatari ndaza asanzwe akora neza muri iyi minsi. Ibirego ni bike uko ndavyakira ku munsi mugabo urenzeko. Ubu hari ikindi ngomba guhindura kandi uzoca ujya kara abandi babura amatari. Hariho ababura amatari umwenegihugu anyandikira akampa ubutumwa akambwira ngo turafise ikibazo iki. None Buramatari arabizi? Oya, ugomba bari cyo kumukubwirira. Uko wambwiye mubarire mwerege nimero yiwe ya telefone ntayongira. Buramatari batazi nimero yiwe mumenye ko agiye nawe nyene kubazwa ibibazo na jewe. Abenegihugu genda mu bisembe, mutegeza kubisemba. Nimba mudashaka kubisemba nimukira abasuku camuvamo. Genda iyo bari basanye ku kivi kubera icyo ubwira uwo munyabitsinda ngo dugusanye ku biro, aho wewe wamanutse ukamusanga ku kivi iwe kugira ntumuteshe umwanya akore. Nagenda abwire babura amatari manuka musange abenegihugu ku kivi bamenye amatelefone yanyu bagize ibibazo babatabaze. Buramatari nawe nkamubaza iburabizi biri mu province yawe ngo jeje ntavyo bari bwambwire kubera iki batabikubwiye. Bakabibwira umukuru w'igihugu, vyerekana ko atacizere bagufitiye. Buramatari batafitiye icizere badashobora kubwira ingorane bafise, uwo so muvyeyi ntaserukira muri iyo ntara. Nico gituma hari hameze niko ndabaharurira. Murazi inama ya mbere twagiye inama nico gituma muri ko muragira neza. Ubu tugira inama yo kuraba ivyabagoye mu bimbarire. Kuva uwo munsi nzoca ndabaha amezi mparura, nzoza nzanye Buramatari mushange murabwirana. Umushikiranganje ntwara hagati ni hari. Ubu inama nzosubira kugirisha Buramatari nzoza nzanye amanota 100 ku mupfuko. Buramatari wese azota afise 100. Mugabo umwenegihugu yandikira akambwira ibibazo biri mu ntara Buramatari atabizi, ncagura ku inota. Gushika amanuka ashitse kubusa acataha. Uko abenegihugu bazoza kumbwira ibibazo Buramatari atabizi niko inota rizoba rikorotse. Genda mubarondere muti utegereza kumbarira. Nimumbwire bwira abenegihugu uti ufise ibibazo mbarira. None je ko bambwira uzawumva uwahariya hirya munyabitsinda nyene cubahiro mukuru w'igihugu twagira tubwiye ko dufise ibibazo nibi hano iwacu ndi mu komine naka, komine Nyabitsinda, umutumba akavuga vyose nitwa naka. Nkamuhamagara nkamubaza vyagenze gute akambwira nabaza Buramatari ukazawumva ngo je ivyo ntavyo bambwiye kubera iki batari kubwiye bakabimbarira nuko atacizere bagufitiye. Ubu rero Buramatari ni mwe bavyeyi muntu uzi kuzokorera muri iyi nzu wamuzi ko mu gisata cawe utegereza kurondera abenegihugu babaza ingorane bafise bijanye n'igisata cawe. Mwe mubizi ni waba uri BPAE menya ko igisata c'uburimyi ari wowe ukijejwe mu ntara. Barondera abenegihugu bose b'abarimyi ubabaza ingorane bafise mu burimyi kugira ubatorere umuti. Ibi vyo kwicara ngo narose ibiro vyiza sinzovayo naganda babwiye. Aha anaho kuza gutunganya imigambi wejeje kwitunganya ugatugenda mu benegihugu mukayikorana. Muge vyo guma ngo uzoguma wicaye ngo bazosanga mu biro ivyo sivyo.